inzamba irasamirana. Amakuru na Pierre Gahungu. Turi kwigenekerezo rya 14 Nyandagaro umwaka wa 2026. Nshuti namwe bakunzi bahisemwo gukurikira radio Inzamba agateka kawe, sangwe ikaze mu makuru twabateguriye n'akaza kubagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Abigisha 5,000 mu barenga 14,000 ngo nibo bazoronswa akazi mu mwaka w'ishure ugiye gutangura 2026 ushira 2027. Ico gitigiri kikaba cashinzwe ngo hisunzwe uburyo bwategekanijwe kuri ico gikorwa. Igihugu c'u Burundi ngo nta terambere kizoshikako mu gihe amategeko atazokurikizwa ngo amafaranga y'igihugu hamenyekane iyaja n'abayonona. Muraza gukurikira umwihwezo wishira hamwe Parsem muri ano makuru. Impungenge ngo ni nyinshi muri komine Nyanza iri mu ntara ya Burunga bitewe n'igiturire c'abaye ndanse mu gisata cyo butungane. Navyo muraza kubikurikira muri ano makuru ayo twateguriye saya gusa. Inkuru imwe kwayo ni mukanyisase. Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Abigisha 5,000 gusa mu bigisha barenga 14,000 nibo bazoronswa akazi mu mwaka w'ishure uza w'2026 ushira 2027. Ivyo nivyafundikiwe mu nama shikiranganji yakoranye muri ino ndwi. Jerome Niyonzima, munyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta, yasomye kuri uyu wa kane icegeranyo c'ivyavuye muri iyo nama. Yamenyesheje ko ico gitigiri catowe hisunzwe uburyo bwategekanirijwe ico gikorwa. Tumwumvirize. Hizwe integuro yo kuronsa akazi abigisha mu mwaka wa 2026. Iyo nteguro yafatiye kuvyo abayobozi b'indero mu ntara bashikirije, hamwe rero no ku buryo leta yatekanirije ico gikorwa. Abigisha bose bakenewe mu Burundi ni 14,330. Uburyo bwatekanirije ico gikorwa nabwo ni miliyaridi 17 n'imiliyoni 785 n'ibihumbi 714 n'amajana 286 azofasha mu kuronsa akazi abigisha 5,000. N'amashikiranganji yaremeje iyo nteguro. Mu Burundi ngo nta terambere rizoshoboka mu gihe inzego zigenzura amafaranga zidahagurutse ngo zirabe iyo amafaranga y'igihugu aja n'abayonona ngo bahanwe. Vyashikirijwe n'ishirahamwe Parsem mu nama yateguye yo gushigikira umugambi wo guteza imbere uruhara rw'abanyagihugu mu bijanye n'intwari ibereye nk'umushinga w'iterambere ry'ubutunzi. Parsem igashikiriza kandi ko hakenewe ko n'amategeko akora kugira Burundi bushike ku iterambere rirama. Dukurikire Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishirahamwe Parsem. Urumva rero dufise n'impungenge ingene inzego zikonta amafaranga wewe gubushikiranganje aziya za Societe Generale de l'Etat serukiza ubugenduzi bwa leta Cour des Comptes zidahagurutse gutira amafaranga yari karanga byakurikirane abashiye kuyorona bahanwe. Nukuri iki gihugu c'u Burundi iterambere tuzuribaza, kandi hageze yuko tutera kamo abategetsi indongozo ku mukuru w'igihugu. Ibi bintu by'intwari bereye n'igiturire yuko sivyo mu gihugu ngaha bihagurukigwe abantu baje imbere y'intare babazwe ivyo bononye. Twarabonye ejo bundi rero kwa muri komine Ntahangwe ejo bundi arabibonye byose n'ibiriko biratwereka yuko tutagavye aya mafaranga aruhisha abarundi mu makori abandi bakaja kuyadadayamwo kiguma ari kibazo. Hanyuma ikindi rero twadoro nuko byose byategeza gushabishikirwa n'amategeko kandi regara amategeko ndituma twaje twikora ku muhinga yavyigiye avira amategeko abizi yabinonoso yabikurikiranye aturabire neza amategeko agenga decentralisation hari mu munsi ameze gute, yorosha ibi nibihe, ivyo bimeze gute, barayaza abantu mbega ayo mategeko arakurikizwa.
kuko hamwe n'utugwana ingwano nyinshi zibiri. Ingwano ya mbere amategeko twajeho mezi, ingwano ya kabiri kuyakurikiza. Umva rero tugifite ikibazo cy'uko amategeko aja mu ngiro kuva hejuru gushika hasi, Uburundi nta nzira baba buriko burajamo. Tuzaja kwigenza nk'ahantu n'ibita mu rwanda jenge muri jenge niho baga amategeko bashaka yuko umengo akaruta kandi ko kamwe. Ibyo rero nibyo dushaka guhagurukira, hanyuma iyo cadre legale rero tumaze kuyegeranya guca tuzofasha mu kwigisha abantu amategeko ahari, hanyuma turayikoreye ariko araja mu ngiro. Haro n'inzuga tugiye kubarira tugira turaba ibijanye n'iyo cadre legale, tuza kuraba yuko biriko birigishwa ku rwego hasi. Faustin Ndikumana abandanya avuga ko uwo mugambi utagarukira mu gisagara gusa, ahubwo no mu ntara bajeyo kuraba aho ugeze. N'ubunyene dusubire tumwumvirize. Nubwo bifata uburyo bwinshi, muri uyu mugambi turiko turawukurikiranira ku rwego rwo hejuru, mugano hantu rwego rwo hasi, mugano twoje mu makomine yose, turafata amakomine amwamwe amakomine eshanti, amakomine dufatirako. Hari n'ikomine dukunda kujamo nka Muhanga, turakunda kwijamo komine Ngozi, turakunda kugenda kugira turabe neza ibiriko birahakore ko ibiriko biravugwa, biriko biraja mu ngiro. Ukora kuri twogumye ni Bujumbura, ibintu byo waba utajogenda gute tusaduga hariya. Nama narungitse abakozi batari bake mu ngo ku kazi wacu baza kuraba ingene byifashe, bakavugana n'abajeje intwaro, bakavugana n'abanyagihugu baserukira abantu muri ayo makomine. Turaza amakomite y'abanyagihugu akurikirana zaragira inama yerekana aho ibintu bigenze kandi akabyereka bishikiriza administration. Inzamba. Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu ntara ya Burunga, aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bo muri zone Muyange muri komine Nyanza. Imvo nyamukuru akaba ari giturire ciraye mu gisata c'ubutungane hamwe n'abajejwe intwaro bivanga muri ico gisata. Ni inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha. Nk'uko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo muri zone Muyange batumenyesha ngo kwivanga k'abajejwe intwaro mu by'ubutungane no kujya biturire biri muri bimwe bituma ubutungane bugoyagoya. So kujya bitumenyesha ko na bamwe bitwa abahuza bo ku mitumba aho kunywanisha abafise amatati ahubwo bacanishamwo hakuba kutunganiriza. Ikindi gitangaza abanyagihugu ngo nuko n'amatati asanzwe abifise baca bajana mu gipolisi kubera gutanga igiturire, ubifise akaba ari baronka ukuri. Ntabwo baje arabahuza koko, ahubwo ni abateranya. Turasaba rero abajejwe intwaro kubikurikiranira hafi, ariko nabo bajejwe intwaro kubikurikiranira hafi batiye nko kuba nko bashefu tuzone shefu tuzone ku Muyange, umukuru w'umutumba wo ku Muyange ari banga cyane mu by'imanza zaciwe n'amasentare. Usanga mbere urubanza rwaciwe muri sentare wewe yiha kurusubiramwo, avuga nk'imanza nyinshi maze kumva z'amatongo uyivangamwo, kaca usanga abantu basubiye kuryana, harimo mbere n'abahitamo no kwiyahura kubera bumvise bamwe abasubiyemwo urubanza kandi rwari rwaciwe na sentare. Gasaba rero ko umushikiranganji n'abajejwe amasentare kuri ubu bikurikiranira hafi, kuko birateye isoni cyane. Kuri ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba hagati yakawe twagerageje kurondera musitanteri wa komine Nyanzarake kugira ngo batange umuco kuri ico kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa. Jean Baptiste Bireha urakenuye. Imbere yo gusozera ano makuru, abarundi bahunguwe ku nguvu bava mu makambi ya Nyarugusu na Nduta mu gihugu ca Tanzania bagatahukanwa mu Burundi ngo babayeho ubuzima bugoye cane. Bamwe muri bo ngo ntibigeze baronswa ibifungurwa vy'amezi 3 ya mbere, hakaba n'abandi bafise abana bataraja kw'ishure. Mugenzi wacu Julienne Muzinga abidushikireko. Abo barundi bamwe muri bo ngo amatongo yabo basanze yarihagiwe na bamwe mu bategetsi, mu gihe abandi nabo abana babo batanditswe mu gihugu kuko bavugiye muri Tanzania bagira kwiyandikisha naho bakabasaba amafaranga y'umurengera. Noraske Nduwimana umwe mu barundi bari barahungiye muri Tanzania aratwiganira ubuzima bagenzi biwe babayemwo. Bamwe muri bo ntibigeze baronka ifungurwa z'amezi 3 bategerezwa kuronka bagishika, ntibigeze bazironka gushika n'ubu ntibarigera bazibaha.
hari abandi abana babo batigeze biga bashitse babankiye kwiga n'ubu biriko birabagora kwandikisha abana babo mu mashuri, bakababwira ko bategerezwa kuba banditswe muri leta civile. Ivyo navyo urumva n'ikibazo gikomeye, kurumva bavukiye Tanzania, urumva ntibanditswe mu gihugu. Iyo bagiye kwiyandikisha muri leta civile hari mu mihingo imwe babanza kubatoza amafaranga menshi ngo abandi batanze y'iterambere nabo atariho bari. Urumva n'ibintu bibagora cyane, bamwe rero bahitamwo kureka abana babo ntibige. Hari abandi basanze amatongo yabo yari hagiwe na bamwe mu bategetsi b'umugambwe CNDD-FDD ku mitumba no mu mazone babamwo, bikabagora cyane ko bababisa kuba umuntu amaze mwitonga rimaze imyaka 10 aba yaramaze kubona kumenga ni gwiwe, rero birabagora cyane ko babavira mu matongo ngo nabo batangure kurima biteza imbere. Bakabura bati mwe mwari mwagiriye ikintu mwagiye nimwadusiza abundi ntimugarutse. Rero urumva ubuzima buteye ubwoba. Abo tuvugana twabanye muri Tanzania amakuru barayampa, barambwira ko ibintu bimeze nabi cyane, bamerewe nabi cyane, batabona ingene bagiye kubaho. Nolas Kenduimana asaba ko leta yotorera inyishu izo ngorane abo barundi babayemwo, bakaronka amafaranga y'imfungurwa n'abo bana bagatunganirizwa kugira ngo kazoza kabo gategurwe. Akaba ari kuri iyo nkuru ya Julien Muzinga duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa gatanu. Shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi, shimire n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twafashije kuyatororokanya. Kuri mikro mwari kumwe na Pierre Gahungu, kamanda bipfurije amahoro mu banyu naho ubutaha.